Yes, what's up kunzi ba Isaac TV meze gutuma fresh cyane bize neza cyane gose reka mahenda baramutse ndabifuriza amahoro y'ibana abane namwe baye naho umwe wese herereye kwisi yose ni MC Ivan mutima wa Burundi kuri micro za Isaac TV nkomsa mwimenyereye ubashikiza amasanamu meza ni akemjone yap muriko murandaba naho mumbereye turi mu bitaro twagiye gutembera twagiye kuraba hirya no hino ukuntu abisi abene gihugu bamerewe nubwo hari habameze nabi n'abari muri bad mood twizere yuko vuba cyane bigiye kugenda neza. Yes, twatembereye cyane gose twagiye kuraba umwe mu bakinyi b'amareresi mu muzi kwizina rya Joashim CEO w'Inkinzo TV. Tufise amakuru menshi kuri we icyari kinyegeje inyuma y'amajambo menshi ariko aravugwa cyane gose dusanze yambaye itaburiya ntituzi ivyarimo ntituzi kari nkina mico ariko we are on time turi ngaho kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro nawe tumaze amajambo 2 cyangwa 3 kugira ngo bigende neza. Reka rero tumwakire ubwami bwa Isaac TV kugira ngo aramutse abakunzi ba Isaac TV ngira baramutse n'abakunzi b'Inkinzo TV. Ndakuramutse musaza. Murakoze cyane. With fresh Eze neza. Nisho iyo mvuze musaza isuri ikimera ukuntu sinzi. So nuko ushatse kumfata nk'umuntu amaze kudigira cyangwa atama kasazi imbere. None iyo umaze kurongora ukagira umwana hari ibindi biba bisikanye n'ubura umusaza. Urakoze neza. Hama nabwire nuko gusa mukoresha akajwi gakenya abagwayi b'ibituntu baracari hafi. Abagwayi bo ngaha urumva bica bigorana. Ubu hari umuntu ko ndavura ngaha agwa igituntu urumva ko inkorora ntirahera hama yewe ndaje kumuvura n'umundindirira hanze hama uyu nawe urabe kubera uyu nagwaye urabona umuganga si byiza kuvuga ibanga ry'ingwara z'abantu bose bari bagize kandi nk'ubu cameraman wagize nabi si byiza kwerekana muganga mba mukeneye ikiganiro umuganga canke umugwayi ndakumugwayi rega kubera nahora nkora muri ntozeya sinukwirwa ndavuga byinshi. Yes, ni Joachim nyuma yo kubona ama publication menshi ibintu byinshi biriko biramuvugwa ko cyane inyuma y'imishwani ya Kex na Joachim twarabonye itangazo rivuga yuko Inkinzo TV ivuye Ingozi ubu yimuriwe mu gisagara ca Bujumbura ije kuhakorera ariko kubigaragara abikorwa by'Inkinzo TV turiko turabona ngaha mu gisagara ca Bujumbura kubera iki washimye gukura Inkinzo TV Ingozi ukayizana Bujumbura kandi no ngaha Bujumbura tutariko turabona mu bikorwa cyane. Navuga yuko amahitamo nayo wanje nk'umuyobozi naje no kubera ko nari nasanzwe naronse akazi ko kuvura Ingozi nari narondeye akazi ndakabura ariko wana natumye nsabira akazi yarakandonkeye cyo gituma mu dusanze ku kazi cyane avuga ati rero nta kuntu umuyobozi yoza gukorera ino ngo igume ikora hariya kandi mbona ko atanu umwe ashobora kuba responsable yayo ngo akore nk'ivyo nashobora gukora naje ndayizanye inyuma y'imyidogo miremire ya KFC n'abandi bari basanzwe bari muri Inkinzo TV byaravuzwe neza yuko Inkinzo TV yasambutse atabakinyi bagifise kandi tugiye kuraba neza tumaze igihe tukubona muri sezo itwa Aisha biboneka neza yuko atari Inkinzo TV iri mu bikorwa ahubwo ni Joachim featuring n'abagi bandi batipe kubera iki Inkinzo TV tariko turabona ibikorwa Joachim kubisanzwe ari kintu kumwe waruvuze ngo Inkinzo TV ngo atabakinye bafise nivyo turiko turumva dukeneye amakuru duhamagaye abifuza gukina muri Inkinzo TV canke abakinyi botonda kuva ngahe Bujumbura gushika Ingozi mbere ukakanya tuvugana hafi ni kumusaga tuvuge ho bogera mvuze ubunyene tuvuge ku bakinyi basanzwe bakina mu Inkinzo TV mu Inkinzo TV rero mu Inkinzo TV bamwe bariga Ingozi ntibaraheza amashuri nabo bakirisimo ni Bujumbura baba baronsa gatike bakamanuka so kuvuga yuko baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura kandi bashobora kuzi Bujumbura atakazi bafise jende ngaha kubera ko sanze bafise akazi kikiyanya ni mwabitweretse gafise akazi kikiyanya inyuma yo kwanga kumuhera buge bushomeri naro mukuyemo bari karagenda atora kabiri kameme so ivyo nitwo bibandanya ko habo ndiko ndagusigura kujanye n'Inkinzo TV kujanye n'Inkinzo TV benshi bari Ngozi niho banakorera zishobora nimuye Inkinzo TV sinimura abakozi ahubwo mpiga abandi bakozi kuko nimuye
company mpiga abandi bakozi so sishaze kuvuga rero yuko bajya birukanywe canke bavuyemo uzoronka itika zonsanga naje n'ivyanka nzotuka nawe n'ibyanzo yo ndiko ndavuga cyane n'umugwayi so tugende bukebuke Joachim abakunzi ba Isaac TV abakunzi b'Inkinzo TV barifuza kuza baramenya ukuri kinyuma ya filme abastari babayeho gute babanye gute na bagenzi babo turakeneye kumenya neza uno munsi Inkinzo TV irindiriye gutanguza ibikorwa byayo habanje kuba recruitment y'abakinyi bashasha yes kubera ko muzobona abatari basanzwe bakina filme wanashaka babastari basanzwe bazwi ntashimye kuvuga muzobona muri cinema kubera ko abakinyi ba cinema naho vyanditse ko kuzogumana gushika gupfa kuko n'umugore n'umugabo basinye muri leta baravana divorce zikaba kandi ngumi zikavuga ibinuma rigaje hari ibintu mutamenya ibinuma biravuga kwaje ibinuma biravuga na cyane yuko biriko biranka kuronka abakinyi cyane babigeme bivana nuko akuvugwa ko amakuru menshi ko umwigeme adashobora kwinjira mu Inkinzo TV utamuteye anesthesia wakwesa ndumuvuzi turabanza tukagukingira kumurusha bakuzuzanye corona kwashi inzoka ubugwara buto benongo ari gusa mukingira bigeme ariko abatipe no uyu mugabo arimenya yabaye kandi abatipe nibo abo bademu nibo bakingira gusa so uyu sivyo jewe ndafise nabunganizi ubusanze kwa kazi ndashobora kumuvura nta ngorane ariko guys bariko badukurikana kuri Isaac TV mwumve yuko abakinyi barakenewe for sure impano zanyu niryo terambere ry'igihugu karibu garagaza impano yawe ariko uzoza yiteza amafaranga banza aje mu rugo kuko mu gihugu cy'u Burundi sinema ntiyaragira hihemba bose bararira sinzi kumaze kubyumva ahubwo banza ugaragaza impano nibaza uje kurondera amafaranga naho amafaranga ntari muri sinema ari muri bank yego nabyo yuko ushatse kuvuga yuko abazokwitaba mu Nkinzo TV ibyo guhembwa nibirimo ibyo rero iyo nkuru bayironkera ni muje kurondera amafaranga muje gukuza impano zanyu hama amakampani adushime ko dusanzwe dukora neza bazana amapublicity amafaranga aboneka hama muronka amafaranga uza zikwaze gutora guca yo harahiye aho notasubira ingozi guys aratokombe nuko bimeze yes Joachim tugende pore donc Mwenga ndagufitiye utubazo twinshi vuga duke kubera ko n'abagwayi bafite ibibazo byinshi ntibabironkera inyishu cyari imwe byose kubera ko waraguye kuronka brad turabonye ama publication ngo dimanche ngo hazo ibintu nibi muri kumwe n'abajonke ibiki turakeneye kumenya byisanzuye kije gikorwa mwateguye ni gikorwa nyabaki gifasha umugongo nabandi abazokizamo akarusho bazokuramo nakanye. There is something special twateguye kubijanye na audition so je ndimwe nk'abajaji kubera ko nk'umujaji ndi umujaji nzoba ndimwe kandi navuga yuko kije koko twateguye no kubera ko twifuza kugaragaza impano z'abakinyi ba sinema hano mu Burundi bazoshobora kugirana amahirwe bagakinana na John K. John K murazi ko amaze gutembera ibihugu byinshi navuga ko ngaha mu gihugu cacu ni narabibonye mu bamaze kuja mu bihugu bitandukanye no gukora filme ziri so profession ni ibyo kuri source du Nil akela 13h bigaca bihera 17h ni giki muzokwisunga cyane kugira ngo mutore abakinyi beza cyangwa abakinyi kazi beza so nibanga sinoshira bivugira ngaha kuko hari haboca baza hariho de principe abantu bisunga so nukubona gusa ufise impano ya cinema nta bindi dusanzwe ufise impano ya cinema turashobora gukinisha donc wari we wese azopresent ntataye ntatako wari we wese azopresent ivyo ari byo byose wowe si bya bindi si bwana si bimwe bavuga ngo umukobwa afite tayi nziza umukobwa man ushobora kubona umukobwa ugasanga ku mutima arirabura ni mukorogo yigendera usanga ugabona umukobwa arirabura ariko indani ni sawa twebwe rero muri sinema ntiturabivyo hari abantu bamaze kugira ubwoba bamaze kwiyumvira ko mengo sinema barabura uko bigaca bitera abana b'abakobwa ugasanga amavuta yo kwiyambiza yaraheze mu muji kumbe bayaguze ku bwinshi kugira ngo barako boja muri sinema si urukoba my friend sinema ni impano
yawe ni impano. Joachim, umbangire gato nya kubona nguma nisunga ku bibazo bikwerekeye by'ubuzima bwawe wewe. Turiko turakuraba tukaraba n'ibikorwa byawe, tukaraba aho wavuye naho ushitse naho uri kurerekeza. Turabona yuko ari ahantu heza cyane, turabona yuko uri kurashika ku yindi ntambwe. Ariko Joachim, iyo uriko urakora ibiganiro uvuga yuko umwigeme kanaka mutamaze kuryamana rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane, kuri wewe uba wumva biguha power cyangwa kuri wewe ubyakira gute, ubifata gute ku basanzwe bagukurikirana? Guys, ukuri kurajyana ariko gusa tugomba kubyakira. Ntushobora guhisha aho ubabara, kandi mu gihe uhishije umwotsi inzira ikirasha bitegerezwa kuboneka. Mwege mwabitahuye uko bitari. Navuze ko twajyamanye kenshi amasene nyinshi mwaragiye murazibana muri filme. Aho rero ngani n'ikiganiro gitarahagarara, ntushake kutugeuza utujane hariya na hariya. No, gendura muri commentaire ya kijya kiganiro. Uzorabe kungere bimeze. Je navuze ko Kirisi twajyamanye inshuro nyinshi muri cinema. Sene twagiye turakina. Mbere yuko hari abantu benshi bibaza ko tura umugore n'umugabo, kuko benshi niko bibaza. Kirisi bari bazi ko ari we mugore wanje. Oya, nta mugore wanje. Ujya se umugore wanje. Gira n'umugore w'abandi Jesse. Gusa icyo nakubwira cyo ujya n'umukinnyi wa filme twarakoranye kuva kera. Hama ibererera yaga turafatana ibinuma biravuga. Birakomera ariko twarasubiranye duhera twiwe wari wamutwaye sinari nawe tumutwaye. Umukobwa yakunze ifaranga ry'aba diaspora agenda aratemagura nawe baratemagura. Nico ciza cyo kuba mu big brands bro. Yararonse amahirwe yo kuja mu Hinzo TV, visibility iraduga. Imaze kuduga yategerezwa ku diaspora barahiga umwana baragira iki electop verso urumva aho gushobora kugira coco my friend. Ubu turahuza ibintu bimeze neza man, rega nuka bifate kumengo ni comedy zo kurabwira nivyo yani je Kirisi turahuza. Hama ikindi naco si umugore wanje, ivyo kuvuga ko je twajyamanye navuze ko twajyamanye muri cinema. Guys mwe mufata ibintu basi mu butegekanya yuko bazokina mu Hinzo TV Bujumbura Kirisi ari Guje tanabayemo hazosha ugenda mufise ugenda turi kumwe kujya mwana buri gihe hagati kabagafise buri gihe simba buri gihe hagati kabagafise bagahabwa na Hinzo TV muri mwana turakenye wa muhungu we nta mahera hari we irizuba n'imvura rivanze we ntona ko aragasema nta mahera hari ya yego kabisa. So akajambo rero kamwe ku bakunzi b'Hinzo TV mu bijeji kimwe ko mategurira iki foshuwa ku bakunzi b'Hinzo TV tuko turategura byinshi byiza aho ubona yuko tunera turevuriwa gukora na John K my friend ni ibintu bidasanzwe. Navuga ko nahiswemo ariko sinahiswe naratowe waradiyaye no naratowe basi naracaguwe naragiriwe amahirwe. Nk'abantu batanguye sinema kera burya je umuntu batanguye sinema kera ko ntangoye gukina ubu ariko natanga kuzikora kuva kera. So John K yarantumye ko arambwira ibikorwa arambwira umugambi turahuza turavugana ariko cyane nabona ko ari ibintu bitazopfa bihagaritse projet wanje. Avuga ati direct kugufasha ko ni byiza ko abarundi supportinga mbere nkagenda ntanze n'ubutumwa ku barundi. Guys abarundi ntibako barafashanya cyane nkuko byatekerezwa. Naje kusanze mu nkoko nirigi ukanzanga muri za Aisha seri kugira ngo n'amafaranga y'umurengera bampaye wapi dutegerezwa gufashanya kugira dutere imbere. Dutegerezwa gufashanya kurabona amafaranga ya sinema ntashobora gutunga umuntu. Uzosanga twa tuvubusa kandi ankora ugasanga twa tuvugirana amajambo kuri social media atari meza tukasanga twa tuvuga nabi. No none hanini ubona guterana amajambo insaku ivyo ntibikenewe mu bisanzwe. Ikintu nyamukuru cyo bakivako muri no game turimo ni cyuko abantu bategerana ngo bicare baganire. Umuntu umugiranye ikibazo ntumutinye ngo ndamwegereye yo bangaye ngo noba nisemvye. Oya egera umuntu mwicare muyage. Ikiyago kiramara ibintu vyose. Burya hajya na kera abantu batemana bakicana bagapfiki bipfira mu kutayaga ya jewe nka docteur nararavye cyasanga sinize ibintu by'ubuvuzi gusa my friend. Ndiko ndaraba narize ikintu bita doctology. Inde doctology abaganga mu bawe nimbiri imwe mutwandikira. No oya ije abandi ntibabizi ni ko rushashe duruka kuzana kubera ko twibaje gusanga batodwa. Just nize fundamental nize nta muroji wize kugira ngo moderne ijya reshure rya kera. So twe rero kera hari ibintu batwigisha bakatwigisha ko umuntu agize ikibazo
mutegereza kwicara mu kayaga arivyo vyiza kubera ari uwo muti w'ikibazo nayo ubundi twaje gusanga abantu bubu biki gihe bagiranye ikibazo kuri social media umuntu banagwaye kwashi acagenda kwa randre aho kugenda kwegera umuntu baganire bahuze yani rero ubu hakenewe kuyaga ntihakenewe imvururu ntihakenewe akavuyo ntihakenewe guhitwaranira ubu tuzatubona amakonvocation ngo twaririye amahera baki natwe gatayo dufise ariko nivyo Joachim tuze turemera ukuraho kuri iki mushima gukoresha abantu mudafise amafaranga yo kubahemba cyangwe mugashima kuba rero ndabivugiye kuri televiziyo ubu nta numwe nzohunuti yugwasha nawe nta kuko ntayahari nawe nta numuzobona uwo rero azobaje kuyatora ndabarangira akazi ahantu muzoronka ayo mafaranga iruka kuri banki nese ariyo kandi ni menshi uravyumva ariko wumvira izo ntegere neza uwumva ashaka kugaragaza impano yiwe muri sinema karibu je nzomufasha ataco ndamusavye kuko wibuke ko no kwishuri kera kwiyandikisha hari amahera kwiyandikisha hari amahera nje nta mahera ndagusavye none nawe uje kuyansaba ivyo nibiki my friend waje kubuntu none nanje nje kunsaba amahera ivyo nibiki ingo dukuze impano ni wironkera nico ki diaspora kagikura amenyo sawa uzimenya uzomenya ngorane yes Joachim Smith iyo madamu wawe ariko arakurikirana ama interview ukora iyo ariko arakurikirana amafilm ukora iyo ariko arakurikirana uri umuntu akunda kugikirori cyane iyo ariko arabona amafoto atandukanye yabige mu muri kumwe madamu wawe nta reaction kuri we mbi ihori mu bako izo je sinabimenya cyane ariko ico nzi cyo sinazanye umugore wo kunconga kuko umugore wanje si umupolisi cyangwa sinazanye umugore wanje kwa mbere mu bodyguard cyangwa wo kunsiriveye ivyo nkora byose ahubwo nazanye umugore amfasha ariko arafise uburenganzira bwo gucunga umugabo wiwe mu byo abarimwo byose ubu tuvugana ndi Bujumbura ariko sinzi ivyo ariko arakora Ingozi kandi yo watubwiye ko amaze kwimuka bro uri ngaho mu Carama cyangwa madamu ntaramanuka nimukanye umugore nimukanye nk'inzo TV ariko nawe wavuze ko kugira ngo bikorohere kugira ngo naronke nakazo cyuhitamo kumanuka ino kumanukana umuryango ndakubaze none wowe manuka uburenge tukabusi bereka ndakubaze baza inzu y'Ibujumbura nangahe inzu y'Ibujumbura iyo gupanga nziza imwe ushobora kurongoreramwo ijoro ryose cyangwa wowe ushobora kuvuga ati je ndazanye nk'umugore birapana n'inza 1000 n'inza 40000 zirahari ayo mafaranga ari ntaraboneka kuko ce mpita ndamubwira ngo manuka bitaracamwe wose agenda Bujumbura jewe vyanse sinodoka none wose agenda Bujumbura sisi savye ndaro ari umutipe tubana dufashanya kuriha chambrette oya sinokushije nibanga uzozo kagera uzohabona ariko gusa sinoce ndabikubwira guys abastari bararemje vraiment tumutanga kanimo karimi cash vraiment gukoresha no oya vraiment no bandabagoye cyane nivyanka nzobabwira sinzovuga ngo bampa amahera kure hinzo kuko nubundi sinogumana ntafise akazi vyanse n'umuntu umwe nakarimi kashe gusutanga itike bangiye urabise Joachim turangiza kino iganiro cyacu reka rero ugira akajambo kamwe ubwiye abakunzi b'Inzo TV ubwiye abakunzi ba Sezo Aisha ni Sezo nziza cyane iri kirabikora neza uri kurakinamo abatarayikurikirana babwiraho boja kugira ngo bayikurikirane bakirindira ibikorwa by'Inzo TV babwire ijambo nyene rya nyuma so guys ndabyo ko dukurikirana kuri Isaac TV by the way nagomba mvuge ko uri upcoming journalist mushasha kandi kabizamo neza ni byiza cyane so hari abantu batubona ku social media twigira basazi twishura gute kiniki turakomeye no kugira turyoshike yago kuko mpora ndaba nkatangara impamvu abanyarwanda baronka views kwirukira kwa yaka kandi kidumu yavuze ibintu bizimuka murengana umusaza nka kidumu canke vizo ugasanga ugiye kuraba yaka banyogoye ngo ni wane ibiki nibigwasanga birutseyo guys mu kiganiro babisaba ko mutarambirwa niyo mpamvu tuba tugerageze kwayohera no undi tuba turabasazi tuba turabantu bafite ubwenge akajambo nababwira nuko Inzo TV iri hano kugira ngo ishobore kubagaragariza impano zanyu nkuko mwana yimenye kubera ko hari ibikorwa byinshi mwagiye murabona kandi mukomeza mudusengera muri izi game tuba turakora turahuramo n'imbogamizi nyinshi kamerera zimashabanya sinobivuga ico navuga gusa kamerera takaye baratwibye byuma kuri tele abama kwa bi za mirinda za go fresh urumva usanga
inyota bari nyinshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura usanga ari kibazo so gusa icyo ngomba mvuge mudusengera cyane kuko ubigemu zaramaze kuzamo n'abarozi my friend ubu wenye urashobora gukora cyane bazamumva ngo umuntu ngo azokurogangura ubu ni birebire duhora tuvyumva amakuru aradushikira gusa ijambo nababwira nuko mukomeza kudusengera ibyo dukora byose ntubikora ku binyungu zacu gusa ubwo kuduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dukore ibintu byiza sinema y'u Burundi muyishigikire mukatubone guca ngo mudufate nk'abakomedi ibyo tuvuga ni bizima ahubwo fata ibyo twavuze bitari vyiza uvyirengagize ahubwo harure ibyo twavuze ari byo vyiza ubishire ku mutima n'inama hamudusengera Imana tugire neza twongera tubibutsa gushonda kuri Sabonnez kuri Nkinzo TV guys baraduhekuye narahebevye nama mweswime amarido ibintu nk'ibyo urumva ni hatari urumva twarasubiye inyuma ariko kubw'Imana chano twarakoreye rishasha kandi nzogenda neza inkuru yanje mwarayumvise samatangazo yo kubika ngo ndabisigure byose ariko ico nababwira guys ndabakunda cyane mukomeze mu supporting murakoze cyane ndagushimire cyane Smith nizere yuko ndi mutu guhamagaye bwa Isaac TV uzotwita dukorana ikiganiro ntangorane ndabakunda cyane ya utumukanya baratungura mu yes bakunzi ba Isaac TV we are on time mukomsa mwimenyere ni Joashim Smith CEO w'Inkinzo TV nyuma yo guhura n'ibyago bikomeye nyuma yo kwibwa channel ya YouTube yabo ibikorwa birabandanya wowe tarashunda kuri Inkinzo TV wacerewe cyane genda ucanze kuri Inkinzo TV kuri channel yabo ya YouTube kugira ngo mubandanye mushigikira ibikorwa byabo hama ikintu gira kabina uronse link yabo vraiment ya filme ya ebana sharinga bigere kure sana dukuze impano zabi wacu kuri micro yari MC va mutima Burundi behind camera ni Akim John we are on time turabakunda cyane thanks son Isaac TV